Muri ivyo birori vyo kwugurura ingoro y'amanama y'inama nshingamateka bise agateka hall, umukuru w'igihugu yaratunze urutoki bamwe mu bategetsi bari bitavye ivyo birori, abagiriza ko bivye amafaranga y'igihugu kandi bongera bayabika mu mazu, akaba abagabisha ko baravye nabi bashobora gusanga amafaranga yabo anyazwe. Ikintu nabonye nuko nabonye ko indongozi zose ziri kuri urwo rugamba rw'umwasi yitwa ubukene. Nanje nisinye ko tuzogwana, ibanga ryanje ntaryo nzobabwira. Umunsi mwasanze ivyo bihara nabigize ibipapuro niho muzovyemera, niho muzokwemera ko ndiko ndagwana. Ivyo bihera mwitwaza nzabigira ibipapuro, hasigaye hakomera y'abene igihugu. Yajane muri banki hakiri kare baje, yajane mu banki kare, kuko umunsi n'isaha ntawo muzi. Ubu munsi nisa hariho avuga ngo barafise amantene ngo muri berube ngo baza barabibira akabanga. Uwo munsi uzokoroka nk'igisuma, wagiye ku isoko uzotaha muhira usanga ibihera n'ibipapuro. Muce ngaho muce ku rugamba rwo kurwanya ubutunzi bw'igihugu, muce iki n'ibiki ari mwe mu vyonona. Yaramenyesheje ko agiye gutunganya isakwa mu mazu yabo bategetsi mu gihe akamo ariko arabatera katokumvirwa. Yiyemeza ko iyo ari intambara ategerezwa kurwana gushika yitsinze. Canke ngira umusako kugira bihere tugira umusako. Abashingamateka baravyemera, ejo mukumva ngize umusako ntimuze gutangara. Abashingamateka barabitoye. Erega ntazi solution, turi mu ngwano y'abantu bateye ingwano yo gutera igihugu kiba igikene, gufata amahera ya berube yose bakayakurayo bakayatwara bagaca banyegeza. Erega iyo ni ngwano, baratugwanije natwe tuzogwana. Abashingamateka kizima bavyemeye. Ngiye gupanga akarere. Erega nabwo n'urugamba ntidushobora kuvyemera ivyo. Amahera ategerezwa kuba amahera y'igihugu. Burya notisi yiwawe yijane muri banki, irya notisi yiwanyu reka nze ndabereke ko irya noti atari rwanyu. Umunsi mwosanga ibihumbi 10 isigaye isa n'urwatsi rutoto, nzoraba ko iryo uzosubira kwijana ahantu na hamwe, niwe uzomenya ko arya amahera atari rwawe ari ay'igihugu. Niyo muzobimenya. Nje ngaho mwica igihugu ndabibona. Abimbuzi twe tuguma twirimira twimbura. Nk'ubu je nzokwimura buri biraya birenga nk'itona 300. Aha mubunze ngo muze mungurira ikiro 400. Mwicaye ngaho aho kuja kurima. Evariste Ndayishimiye asaba abarundi bose gukwirikiza muri vyose akaranga k'ikirundi gafatiye kukubahiriza agateka kazina muntu, bijukire nyabuna gushira imbere iterambere kuri bose.